hariho ibintu biba mu gihugu c'u Burundi hamwe uvyumvise utabizi canke utabikurikirana wokwibaza ngo ni imigani abantu bariko baraca. Uyu mukomiseri yitwa Arakaza Muhizi batazi yanyeganyega yarasasitse inganda mu bice bitandukanye vy'igihugu kandi nta muntu n'umwe abiyobewe. Ntatanguriye mu Mugamba gusa, ibi yarabikoze muri komine ya Matana, aranakorerwa dosiye, aracigwa urubanza, hama baramureka ntiyigeze ahagarikwa, urwo rubanza ntirwigeze rukurikizwa. Ubu none amaze umwaka urenga asasika inganda muri komine ya Mugamba, ku musozi wonyene wa Kivumu aho musitanteri wa komine Mugamba avuka, hamaze gupfa abantu barenga 15 bose batwarwa n'abapolisi bari kumwe canke batumwe n'uyu Muhizi Arakaza batazi yanyeganyega. Ivyo nta muntu n'umwe atabizi, yaba musitanteri, yaba umamatari, yaba komiseri atwara akarere, baba bakuru batwara igipolisi mu gihugu c'u Burundi, baba bashinga amateka eka n'abandi. Kera umuntu apfuye ababanyi barasemerera, abamenyesha mana, abafise amabanga atandukanye mu gihugu bafise ico bajejwe. Muri komine Mugamba hariho abantu benshi bajejwe amabanga ya leta, batwarwa abantu, batwarwa abavukanyi, batwarwa abana, bose abo bose nta muntu n'umwe atazi canke yoharira ibi bintu nyeganyega ariko arakora. Mugabo bose n'ubagije bose barundamika amaso canke bagaca batanga insiguro ngo uwo mwana wa naka ngo ntituzi ibintu yarimwo, ngo ntituzi ngo ivyo yarimwo, ngo kumbe vyoshoboka yuko ari kumwe n'abagwanyi canke ibindi. Ukamengo uwo bari kumwe n'abagwanyi canke uwo baba batwaye uko ariko kose, uwo nyeganyega mufise ko ububasha bwo kumucira urubanza rwo gupfa, kandi urubanza rwo gupfa rwaraciwe mu gihugu c'u Burundi. Ibi bintu n'agaterasoni n'akambaro k'ibara, nta handi hantu twari bwavyumve kw'isi. Ibi bitwibukije bimwe vyaba kuri urya yitwa Desire Uwamahoro yamaze abantu muri komine ya Rutegama, agacirwa urubanza, hanyuma urwo rubanza ntirunakurikizwe, hanyuma aho kumuhana, aho kumuhagarika bakamwongera amapete kugira ngo abandanye amara abantu. Ivyo rero aho bizogarukira nuko umunsi urizina ivyo vyose bitazobazwa n'uwo nyeganyega wenyene, bizobazwa nabo bose, abo bajejwe intwaro, abo bajejwe amabanga atandukanye mu gipolisi, mu gisirikare, bari aho hantu bazi ivyo uwo muntu nyeganyega ariko arakora muri komine Mugamba bakihorera.